nibaza ko umurindi ubwabo nubwo ari munini kandi hagenda urwaruka mu by'ukuri ubona ko ari rwa rundi rwari rukeneye guhabwa icyo bufasha mu gihugu kugira ngo guteze imbere igihugu. Umurindi ubwabo si unavuga ko ari ikibazo, ahubwo ni ukumenya mbe iyo baroye bagenda gukora iki, babaho gute, kuko ubwabo bamaze kwiteza imbere. Umaze kugenda ahantu akamara imyaka irenga umwe ahabaye, ni ukuvuga ko ari cyo gituma baho. Iyo afise rero igituma baho, tuba twasize imiryango mu Burundi, umuntu arafasha. Hari n'igihe tugera kubaka ingo tugataha gutora abapfasoni mu gihugu kose no guterera. Je navuga nti rero kugira natamuvuga ko kanyoni katugutse katamenye iyo bweze, ahubwo no kuraba n'ibihe bikunguka iyo tugiye ino mu mahanga. Hama ikindi naco burya hano muri Afrika hari n'igihe dufata nko kumenya muri mahanga, kubera ko hano mengo nko muhira nkaje we ngahantu aho ndigeze nabwo niva ko muri mahanga. Novuga ko uwo mengo abazi no muri Afrika, uwo mengo ntituboneka cyane nk'abantu no twari hanze cyangwa wanashema ducotera mu iterambere ry'igihugu, kuko ndazi ko benshi usanga bari muri bihugu gasanga nta n'ibyangombwa bafise kubera kutagira amakuru, n'ibyo bakuru gasanga ntibimeze neza kubera kutagira amakuru. Kandi kuko muri monde turimo ni monde y'amakuru, information. Icyo utazi ntacuzi, icyo uzi n'icyo ukora. Rero nibaza ko kino kigana ahubwo kije hageze, nibaza ko turaganya ahantu hanyana kumenya kuko imbere yuko tuzi no kuba twarize amashuri wanashima igihugu cyaratugiye, hari igihe dushika ugasanga ubuzi dukora ntibujyanye n'ibyo twize wanashima, mu gihe tutabisanzwe tuteza kubikeya. Kandi no mu mahanga tuyigira byinshi wanashima bituma tugenda dusubira gutosha guteza igihugu kanatsinda. N'ikindi nuko burya umuntu ahindura mind. Iyo windiye mind rero burya amaso si yabona, habona cerveau ubwo ubona. Ubwonko nabwo ni ubwana, ariko ikiriyo rero amajambo ndiko ndasohora nico kibona mu bisanzwe. Numva norageza ngaho.